ni nkuko naho aho ku ruhande wo hava nanje no kubaza nkuko uri kuramba sawa no muri kizire gucagura ni nk'umushoferi ntahitamwe ngo ibarabara rimanuka ahamanuka aramanuka haduga ya muri rero dufisemwe ingabirano nyinshi kurapa ndarapa ndumuraperi kandi iki nigitangaje nuko muri kariya injemwo bazotangara cyane nje nzoza nk'umutradi hatari sana zobanje kurimba traditional music yeah karabaye bro ibi bintu tumenye badufashe natwe tubafashe ko je ntuzomfasha ndiko ndagera ahantu nkwimye nibimwe utangura kumvuga nabi bunya nubona umujournaliste ariko aravuga nabi umusani haraho yamugejeje basi umusani ntari karamwibuka umusani ukabona ariko aravuga umujournaliste nabi hari ico yamuhaye muga nta promo yamukoreye mu ntara zose zari zigize uburundi Muyinga ntitwari tuvyutse kuko twari twarasinziriye nayo yari asa egarakora mugasa no hari yagiye uravye ba NJ bose nuko aba star twari dufise urumva ntibariko barakora muga muri kano kanya mwahagurutse kabisa upcoming tugira tuze fresh ugira Muyinga tuyambike nkuko nakubwiye ni Afcast boy Mungo boy kabisa je ndi ku mpande zose men kuko ni ku mpande zibiri nkuko nabikubwiye kuko mama numunyengozi kiretse ko papa ari we ari umunyamuyinga urumva tumari Mungo boy imuyinga gusangayo ingozo hagusangayo Yes, shalom les amis, meze bien mumeze sawa meze kwa kundi manavuza ngoma mumeze ni MC Chalom kuri microphone nyita MC Dobozi nyita MC Voice nagarutse kangi ibintu bimera neza uri mu bihe bibi ndakubwiye ni Imana ntazigo kandi ni sandefo uri mu bihe vyiza tanezeranywe nako kujya mu gimana bidusaba mererwa neza cyane ndagwaye kaze ndagwaye karibu kandi karibu sana karibu again mu kiganiro cha entertainment ikibanza ni kimwe ni Ndufacom TV online shaka baza ngo ni vya bindi ariko namana yakubwiye ibintu si vya bindi kunsi kwa kundi n'ubwo ikibanza ari kimwe ni Ndufacom TV online welcome again musikaje muri look dasanzwe na nakubwiye yuko ibintu bitari kwa kundi kuno kwatari kwa kundi visi mushitsi hano mukanya reka ndamwakire ariko ndakubwire wowe utaragira cyakindi nkunda kuvuga bwikore subscribing ahantu kufyana ko kakengerwa ngo ntage notification nimwe zo gusimba ibintu bananyimena bien bimera sawa karibu sana mu kiganiro cy'uno munsi mwari mugikumbuye mwari munkumbuye ndabizi I love you so much karibu sana twakira umuntu akomeye cyane mwana ko yameze fresh yambaye neza cyane bintu bimeze neza cyane Ana kustyle yakaga umuntu ameze neza cyane ndakwakira musaza mahoro cyane ni 001 plus 257 Green City Muyinga State okay isho boy chuma aka KOKORIKO bingwa matangazo mbanze naenda baramutse kwanza mwese muri ko muradukurikirana mugira amahoro y'Imana nkuko yabivuze yes sir yana kandi nawe ugira amahoro menshi asante sana birakomeye cyane mutumva yuko yinjira mu buryo butandukanye nuko mwana musanzwe muzi ko twakira abandi bantu ariko umuntu atumva yuko yinjira uko ndiko butandukanye nuko abandi bantu basanzwe binjira buriya men ntandukanye nabo bantu wari kuravuganye karibu sana n'izina ni KOKORIKO MC KOKORIKO abatakuzi ushunguruke ubibwire ushunguruke amazina ubibwire wari uriwe anywe ibintu bandanye bigenda neza okay ku mazina yose nawe n'abavyeyi ni Irambona Iva ariko ubu benshi bakamenyereye n'izina rya Bilal ririko bivaye no guhindura idini Ivan Bilal Irambona okay nkaba ndimvukira y'intara zibiri ushobora kunyitwa Mungo boy kubera ari Muyinga na Ngozi atari sana Mungo boy Muyinga boy Ngozi atari sana bro umeze neza umeze bien urugendo rwagenze neza nta mikoshi karibu sana muri no nyubako ya Ndufacom company cyangwa Ndufacom TV online ndanabashimiye cyane ndabona hameze fresh muri Panzimen urabona ko ntizoroshe keretse atakana umwamaye mba ndakoresha uriya KOKORIKO tumumena n'ibigori bikenya ngakanda
Rone rero tushaka yuko tumanza tugakora akazi ibintu bikagenda neza bigenda byihanyuma tukaca tugira ico bita meet ya kabiri ibintu bikagenda neza aho tuvira ngaha tukidetanda mu ngeso dufise mbi mu ngeso mbi dufise dukunda gufata ibintu ngo ibintu bigenda uko nyene ahubwo turivyicarira tukagira kuko hari gihe usanga ikiganiro kiza kumara iminota mikeya bivanye nuko canke uza kumara umwanya muto bivanye nuko umwanya nyene usanga ari hatari ariko turaza kugira kandi ga season kacu of course beza kuba ari vyiza cyane nta so turabishima uko muza kubigira kose kwanza tubanze tubashimire no kuba mwatwitayeho muri kino gisagara ca Bujumbura nkuko biri kuba mwabaye abambere kuba mwo kuyumvira ko kokoriko ari ngaha kwanza Imana ibahezagire kubera abandi ntavyo biyumviriye kandi ndibaza ko bamwe dusangiye urubuga rwa Facebook barabonye ko nabanashitse ngaha mu muji yaranje barahora mugabo kuba wabaye wa mbere kuvuga ati kokoriko ndamujya kara atahe tuyaze basi kabisa big up sana bro kabisa murabizi mnavyumva yuko jinza ni ibintu bishasha nzana ibintu meze neza sinigera ndabanyoteza sinigera mpengama kubera ko ndahari kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza ni Ndufacom TV online gumako nkurikirana kumurikire bro wari kuvushima uti kuba twagize icimviro cugira ngo tuyage mu vy'ukuri ntwari kunjana kubera ko ubuheruka twarabonanye twarahoye mu giteramo gikomeye cyane kumwe na TID hari MUYINGA ahantu hameze neza cyane ngira bari kwadukurikirana iyi ni impano idasanzwe iki naza ko ni impano idasanzwe dufise ni impano idasanzwe nicaranye nayo muri kano kanya kuno mumbe w'isi nashaka mu kuguca TURABAKUNDA c'Uburundi bro asante sana nakoze kunyakira MUYINGA asante bro nanje nicyo mpamvu ndabona wabishizemo agategeko kunyakira men uri umuntu w'ingenzi sana kubera je nkunda kuvugiraho ari umuntu muhuru ugasanga mutazi nanye akavyimba sha mugaye icyo nzi cyoco ibenyerera vyimba mugabo ntirivyimba imbere y'icayi riroro igeze mu cayi kimanzi gapoza ibintu bikagenda neza abantu bose bavyimba ngo nuko bavunira imvukira za Bujumbura binjiriwe n'igikoko virus kokoriko ndaza ndamanuka uri mwaka maje ndamanuka amateka kuyandi ndayandika ahaduga nzoduga hamanuka nzomanuka kota zote nko muserikali note ndazifulore ndazishire ku mibare nkora amahiti maze namamare nzosomwa muri history kujya kwa Bobo Mari hatari sana yendaje mu muji ndaje bro abantu b'Imana bakozi b'Imana namwe shengero muri ko mudukurikirana nagomba nabwe yuko uyu muntu mumwitege vuba cyane mwitege igisasu mwitege ibisasu bivanze n'amabombe n'amagrenade sinivyo gusa bimwe abandi bavuga ngo jewe ngo ndahaturira ngo hagasha burya aho uturiye harazima bro harazima jero ndabomora urambomora kandi ivyo mbomoye mwo bakabushasha ego mugivyo mwazimije mushaka kusiga irangi gusa jero ndabomora ndahagiro no mwaka abafise inkuta zitobatse fresh we barasanura kuko uno mwaka ndaza muri BJ kandi ndaje gukora tumaze duce gatoya akantu gatoya duce muri kokoriko gatoya imbere yuko duce tumanza tuvuge ibijanye n'umuziki wa Bujumbura ibijanye n'umuziki wa wacu muri rusange umuziki ndundi hanyuma imbere ko aho hazoba imbere ko tuzana neza mukoga vyawe MC Kokoriko uri umuntu ufise ingano zitandukanye neza hari kandi kuba MC na cancane ubikora neza bro nakumvise impano yo kurapa ndabigerageza mu bisanzwe muri muzike mu bisanzwe hari ikintu abantu benshi batazi buriya umuririmbyi cyangwa muri sana tuvuze muri art burya umu artiste nuko atohitamwe ibyo yokora muri art muri art tuzi gukina filme tuzi kuririmba tuzi n'ingabira UMC byose ibintu nk'ivyo ni nkuko naho aho ku ruhande wo hava nanje no kubaza nkuko no muri ari kizire gucagura ni nk'umushoferi ntahitamwe ngo ibarabara rimanuka ahamanuka aramanuka haduga muri ari rero dufisemo ingabirano nyinshi kurapa ndarapa ndumuraperi kandi iki nigitangaje nuko muri kariya injemwo bazotangara cyane nje nzoza nk'umutradi hatari sana zoranje kurimba traditional music yeah karabaye
bro ibi bintu tumenyereye kumva umurapere canke umuntu asanzwe muri izo mpanizi twariko turavuga agaruka kagaragara mu bintu vya tradi gatumenyereye yuko babantu bahari iwacu mwaro abantu bahari yuko aro baza tukadensinga kwa kundi mu bintu vya tradi ariko wewe gute braza muri kano kanya tuvuga hari abantu banditse amateka indirimbo za tradi abazihunga nuko ntibazi kirundi none nyimba atakirundi uzushaka uze kuririmba indirimbo za tradi good kandi ndasubira ngaruke kuba MCs bariko barahimiriza abantu ngo mwige ivyongereza bibagira ku isoko ryacu mu Burundi ry'umuziki bari aturiko turirimbira hariya nta cyongereza ariko baradukenerako kwiga icyongereza sindabineguye kuko uzoja mu mahanga mu interviews kandi je ndazi ko na interview mu mahanga no yije mu nkavuga ikirundi kandi nkava nkoze interview kandi wobimbuza nico gituma abo bize twe twifitiye agafaranga turabakoresha icaraho ibyo mvuga bisigura yego none abavuye hanze babazungu baje gutanga ubutumwa mu Burundi bazavuga ikirundi abarundi twikebuke itangazamakuru nyinshi ngo ngize imisi numva banegura abantu ngo batazi ngo icyongeza ngo bagiye kwirukana mu muziki umwirukana nkande mbe twone twashaka kwirukana abanyamahanga umva mutazoca mutaha namwe mvuga ivyongereza muzotahana nabo hatari sana na chancane yuko dufatiye aho nyene hari abantu bavuga ati nta muntu ashaka kwinjira mu music nta muntu ashaka kwinjira muri ino industry ngo aze atacongereza azi ibintu nk'ivyo indimi hatari sana ariko wewe ubivuze kwiki bajya bose babivuga n'ababono interview zabo nta nimwe y'icongereza ndumva reka ndakwereka ikintu kimwe Timaya ego ntiyamya bamwe baza gutegera abantu babaza ama interview harone na kamera y'imwe yabanyagiye imbere iyo bavuga icyongereza basaba interview benshi ntibahunze abo twabonye barabonye nibajyanye rero ni ukuvuga ko twebwe mu Burundi tutaririmbye iby'iwacu ngo tubanze dufate abiwacu n'abanze nabo twoshobora sawa usanga ngaha mu Burundi muri make ziracari akarimirimi nabo nyene ntashongereza abantu oya uzubafata nyene babivuze mugire akore ikiganiro cy'iminota 30 avuga icyongereza gusa yo kwiruka ni mu Kiswahili yarabatinya iza nyinshi dukoresha ziva muri Tanzania zibazanditse ku Kiswahili mugana ho mubwira ati tora akakaratasi dusomera ibi byanditse ko ijya tarifa hageza muga usanga yicara karatuka abantu ngo ntacyo ngeza bazi wowe ukizi kimaze kugaburira ibingana gute nawe kwibutike ugiye abataximeni bose ntibagarika mu kintu umutaxipero ntitwa turabona bari kumwe unagiye umutaxipero acha muri liberale wapi tutira tugira ko akanotice nyaza yuko bovyumva canke bakabitahura uko biri kose reka guca intege umuntu ngo araduza je muri music kubera tazo ndimi ngo gusa jenga jewe ku ruhande rwanje ngo kwiga ni fresh kandi twige tuje ko bizodufasha mugaba ariko guca bacinyiza bajye bagirinze bikora abantu yuko amacangira uko kandi akamibino bariko barakora cyane byinshi muri kimwe gihe niwo tuko turabona baduza nukuri sindababesha ndi hano ariko kandi baranzi ku yandi masabiriza atandukanye ndakunda cyane izi mpano ziko ziraruka ndakunda cyane impano ziko ziraduka hari igihe vraiment numva igikorwa cy'umu upcoming nkavuga nti kabisa umwana nkakurisha mu bisanzwe birazwi abo star bakomeye nta byadanje bariko baranaririmba bo baca bitwaza izina ryabo wanashaka benshi turafite nimero zabo unamutelefone n'umuntu atona kwitaba kandi ahubwo ngo ndi busy muga wibereye aho ukabona guciye ko n'imodoka yigiriye ari kumwe mbese n'ibintu bitagira nakamaro mugabo phone yawe yase kuyitaba kandi twibwire kandi nakubwire twenjwe turikura amafaranga abantu bato twe turisehera imbaho hiyo nukuvuga kivuze neza kubera ko abantu bato mukuza bararogerageza bakashira muri faranga bakarondera promotion bakipromoting abonye ariko bajya bandi bagara kwizina arindira apere ko amuhamagara ngo aze mu kiganiro canke kuno ariko mwebwe canke bari abasanzwe bariko baraza baragerageza gashama ingufu n'amafaranga wanashimye je ngo muri kano kivuze neza muri kano kanye kindi kintu
je kuba star biko bakora mugabo wallahi sinkinya gutuka kamabuye baritwara fo hari abazifatamwe nabi je n'ubu ndasubiye ndabisubiye baze baraduga bati kuko hari igihe bazoga twaratora ibintu baraza bakaduga hariya bagasahura ayo mahera baje gukorera tukagirana ama confidence menshi ahubwo ati tuzogira uku mugavuye hariya ageza aha wa mu telefone na telefone kamenya ntakuzi buro tuzotora inkoni tuze turabakunda wallahi atari sana kandi tubivugana gashavu bro kuko baratugerageza fo kandi si vyiza nibikebuke ari ikintu batazi nizi impano ziko ziduga bakazakira ni Bujumba ariko hari ya ruguru niho tuko turazikura Muyinga no tuko turakura impano zikomakomeye Kayanza niho tuko turabona impano Ngozi niho tuko turabona impano Gitega niho tuko turabona impano izimvukira reka ndabita imvukira abantu twita ngo turi ngaha mu muji abantu bitwa ngo bavukira nimvukira zo ngaha mu muji ndakeka bigaragara ko kumenga nta nguvu nyinshi tuko turibona ariko bagira inguvu bisigura yuko ziri ntara dukwiye kuzatuzifata neza ahubwo bagira inguvu abanyamuji kandi barakora fresh burya na track y'umunyamuji ntisa n'umunyacyaro mugabe ikintu tubakubitisha ni discipline bien sûr abapeti bo ngaho mu muji ega n'ubundi ikintu kiduza umuntu si tracks cyisi bya bindi ngo kubisemwe amapiano ngo cyangwa girana no bro barari ikindi kintu bagira nk'abapeti bo muri town kiduza umuntu indiscipline nciye mu nzira nyinshi mvuga ku bantu bagiye batandukanye aho ngarutse ku bandi baririmbye bavuka bimvukira ngaha hari igihe bibagira yuko twibwe turi hariya tujabuka tukaje no mu bindi bihugu biteye imbere usombye no Bujumbura umva bisigwe ko umuji tubasumbye birashika mukiyiba muka rero uje ngo ndimvukira muri town waguhenze warabajije so yakuye nyoko atari sana ariko usanga yamukuye hariya kanga ariko kandi niko biri cyo gituma nabaje nibo nganga atigenda mu ngore biri nayiko n'abana b'ingeso nziza abandi usanga twifuza bari hariya bro bari hariya bro ibintu ugasanga rero barabicangacanga ariko muri industry hari ibintu twe tugikeneye turacakeneye nguvu zanyu kenshi turiko turabivuga ntitubivugana agashavu turiko turakebura muga ukebura kandi urakoresha nakajwi kamubwira yuko nta mifyino badufashe natwe tubafashe ko je ntuzomfasha ndiko ndagera ahantu nkwimye nibimwe utangura kumvuga nabi burya nubona umujurnaliste ariko aravuga nabi umusani haraho yamugejeje basi umusani ntari karamwibuka oro umusani ukabona ariko aravuga umujurnaliste nabi hari ico yamuhaye muga nta promo yamukoreye okay ako kandi si kabi hatari sana tuko twiyagira gatoya kuri no muziki w'Uburundi twavuze ko muziki itandukanye turavuga kuri rap turavuga kuri tradi muri rusange iterambere ry'umuziki tuvugira kuri tradi gatoya kubera ko wavuze yuko niho uje kuduchallenginga gatoya abantu bamanze bibure uno muziki wa tradi ubona gute ugiye kwinjiramwo ubona gute iterambere ryaho uribona gute ahubwo kuba ndawujemwo nta byadanje kiretse ko inje kuwukora ni usanga ataterambere ririmwo ngerageze n'abagenzange turonderera iterambere burya ikintu cyose umuntu akijamwo ari uko afite gahunda umuziki wa tradi kugira ngo ndawuzemwo nuko nabonye uko benshi bariko barawuvamwo kwanza ahubwo nta nuwo bubaho gukora uranagoye bariko barawuvamwo uranagoye naza ko ariyo mpamvu bamwe bawukwera rero burya akantu kagoye kenshi iyo gashoboye iyo kagumyeko karakuvyarira umusaruro kandi utazimangana jewe nk'ubu ibikorwa bariko baravyakira fresh sindabirekura mugano kuvuga ko staff yanje cyangwa abanzungurutse bumva ivyo bikorwa ko aravuga ugiye mu nzirayo bivanye no kuntu zanditse ntizanditse nka ziriya tradi za kera ni tradi moderne tradi moderne no kuvuga ni tradi ariko twinjira muri uri sinatinya kubabwira izina rya album ko rigiye kugaragara ni saranganya wavuze mane ka abantu bisaka abantu bazi kintu badabe mese usaranganya nawe Shalom ntagiye
nacho sigura Kavrem ico kirundi ico usaranganya nk'ubu ndakubwira saranganya hakiri kare saranganya hakiri kare ndakubwira irondeza hakiri kare ni kurondeza ni gushakisha gerageza ushakisha hakiri kare utarira ubwira uronke ico ico rero yes tutera twinjira niwe tuka twinjiza na chanchana mu bikorwa vyawe uravuze uti album zaba yitwa saranganya izo bigizwe n'indirimbo zigera kuri zingahe tuvugana nzoyiharimi sindamenya indirimbo nzamvise mugana ashaka zokwira nka 10 nzi indirimbo 10 kandi muri izo harimo isanamu zishoboka abantu bashaka gusapotinga abo babe hagufi kabisa iyi mpano ikomeye cyane ibikorwa vyiza uzoshaka yuko dushobora kuba twokorana ndi toto moya ndikondagenda je nyene gabo abazoza gushakisha mu maboko bazi hakiri kare kabisa ni ibikorwa vyiza mu bisaba na cyane ko wabivuze utaje kare ari uzo usanga uriko badosanga uri kurundi rugero ashatanga kuvuga ngo wagaye kandi ari gwe yagaye hakiri ya ubu nibaze bandikinga nta modoka ndiko ndasaba ni bwa kinga cyo gutembera ko umuji nda ndatembera ntamura hasi biragoye kandi uzosanga badogije ikiyo tabitse basta indirimbo zawe zizoba arizo ziba indirimbo zigera kuri 10 wavuze ko ugerageza ko dushikira kuri 10 kugira ngo ize ari album ikwiye album izo ziziriye rimwe canke izo zari indirimbo imwe oya je nzo zishira ku rubuga icarimwe izo soka ari album ko tugira launch izo soka nabanje kumurika yego shira ku mugari abazozironda twabwiye abazozisanga tuzongera mu kagurisha hama natwe tubanze turonke kabisa twari dusaranganye yego buri dusaranganye ku mbuga turabukuntu dusaranganye turonke ikintu yes iyi tradite tuko turavuga yesanzwe irimo abaririmbyi bandi bariko barayikora bakwitege kwiki na cyane yuko wavuze yuko mu bisanzwe ntiri wenyene udusanga y'abandi bakwitege kwiki na cyane ko hari abo bari basanzwe bari muri terrain bari basanzwe bazi bari mu bikorwa no munsi bakwitege kwiki abo bantu bitege ko haje umukono ko nakazi ndukunde kubifata nk'ubano banyitege yuko hari undi mukozi aje mu kazi tuzokorana kandi banyitege ko yuko nzokwama ndiko ndazana bishasha ntibanebwe kuko nanje muri rusange umuziki wa tradi uhamana utangana gute mu kwiterambere ryabo mu bisanzwe umuziki wa tradi kwa kweli amanota ni make bivanye n'umuntu nta promotion ufise nta bantu usanga ni muziki ya tradi kiretse abaje mu mamere nibo bakunda ko hariko barakoresha ijya muziki no dushaka ukore no mu buzima bwa misi yose nk'ikindi muziki kirako yego ukindi muziki sanzwe ikora ukiye mu isanya ngombwa ngo tuze gukora ngo twambaye ngo ziriya mpuzu z'akaranga gusa no muri ubu dukore traditionnel nk'uko nyene ndi ushoboye kundabura ashobora kuvuga ati oyo nta tradition muganda kuko n'ubu ntitwambaye nka Yesu kandi twese tuvuga ko dukurikira umukiza Yesu kera yari yambariye amakanzu ku ndefu zigera ngaho none ariko turize mugabo twese turi muri Yesu inyuma y'uko uzoba wamaze kwinjira mu gikorwa twitege iterambere ingana gute na cyane nizo rivuye kwa KOKORIKO kuri jewe je ni mwitege ibintu byinshi kwanza bwa mbere mbanze ndabiragize Imana yo nyene n'Imana nimfasha n'abantu bakamfasha naburi abakunda kuvuga ko abantu ari bo mana usuzuguye abantu ko busuzuguye n'Imana basa abantu bari baravyumva iterambere ahubwo nibamfasha naye nzogera hejuru cyane kabisa mugani banka hasi bakarekura ngwe mu manga nta kundi mugabuze icyonzi cyo cy'abantu barugurutse ubu barasapoti basi buri umwe wese yumva yo support naso naze afashe tumanze twinjire gatoya muri kahise kawe utubwire ukuntu warutse ukuntu neza winjiye mu bintu bijanye n'umuziki utubwire ibyo waramaze gukora canke muri make kugerugere no munsi kugerugere no mu gihe wiyumvira uti je ndashaka kwinjira muri trading nkayikora urugendo rwawe byatanguye gute oh yeah okay jewe muziki ukuntu anarayitangiye nuko
nayitange nkiri muto nandika muganga tukaba tutagira uburyo biri no mu bintu nanje byanstressa nkavuga mbeje nzokora muziki kandi maze no kwinjira mu meni ntivyoroshe kuko nayitanguriye mu gihugu c'abandi atari cyo ngaho igihugu kibanyi cyo muri Tanzania nayo natanguriye muziki watanguye umuziki uri Tanzania ko je navuye ngaha mu Burundi n'umwana muto sana nari ndangije secondaire ngaha nari ntaye amashure ngiye gupagasa ko ubuzima bwari fresh niga kuri les prémices kumutakura 13 niho nayenga naviriyeho ngenda ngeze muri Tanzania rero kujya umuntu apagasa akaronka udufaranga dushoboka ndavuga ati reka mene ndebe ko ya mpano yanje hari cyo noyikoresha niko kuja muri studio mbere nahereyemo bayitwa FM record producer ntamwe bamwita Paza Touch niho nahereye indirimbo ya reggae bayitwa abantu okay ndabandanya buhoro buhoro bitanyoroheye ni navyo byanteye inguvu ndavuga ati rero ibi bintu ko bigumye nkuko nani ntegezwa kurondera ibyuma by'iwanje weya no kuvuga ubu ndakoresha ibyuma by'iwanje ndafite studio petit studio iri muhira kuvuga ibikorwa ndabivanayo biza gukorerwa mixage rero n'ubu rero no kuvuga yuko mugabo gukora kwanje n'ubundi narasubijwe inyuma kuko imbuga zanje ntizihari ntizi office barazi hakinze ubu niho ndiko ndatangura bushasha ibi bikorwa rero ndimo ndakora nivyo bizozanana n'imbuga zanje zose platform zose muzosanga ko imbuga zose no kuvuga ibikorwa bigiye kuza dusanga ku mbuga zose platform zose ibyo bikorwa bya bizabiriko uzoburi available ku mbuga zose kabisa kandi nongera nshimira umuproducteur nganyene yafashije ariko aramixa ibikorwa byanje Chizo CB Chizo yari karagira amafine ibikorwa bimwe byaheze nawe ariko aracishamwo intoke ziwe Imana yabandanye hezagira CB okay Chizo naza kuba muzi kuko bitandukanye byinshi harimo kuko legend yego cyavuye gifatuka n'ibihano mu ntara ya Muyinga uri mu bantu bazwi cyane uri mu bantu bazwi cyane nka MC KOKORIKO mu kuko bitandukanye barakuzi cyane yuko wavuze yuko usanga ufite petit studio ushaka kugufasha n'abaririmbyi bamwe bahariya urugendo rwo kuva i Muyinga kugera i Bujumbura na cyane abana b'Imuyinga bakunda kugira baza hano Bujumbura kandi abanyamuyinga birakunda kubahira uravye impano zavuye Muyinga ubu zikaba ziko ziratrendinga ziko zirakwikora neza mu byukuri neza kari ni ikintu cyo gushima ni ikintu cyo gukurisha po Muyinga yubahwe cyane nakuvuga nti urugendo rwo kuva Muyinga kugera i Bujumbura ubona gute ubona yuko ubona izina warufise i Muyinga uno munsi uraje ugira winjira i Bujumbura ugira winjire neza umuziki neza Burundi umanze abarundi n'abarundi kazi bakubone bakumenye uru rugendo uri kurakora urabona yuko ruzoguha 6 neza nko babyifuza bivanye n'izina warufise ari i Muyinga bro ahantu hose ni nguvu no kwegera abariko barakora ivyo urimo nibaze ibintu byose kwanza ni chance mugana nje nk'ukuntu niyizi ndi mu kazi nta ntege nk'imfise niyo mpamvu ndiko ndahamagarira aba banyamitahe ariko baravyumva baze bashiremo ntituzobaho wapi niki kintu catumye watuganiriye watubwira kahise kawe ukuntu watanguye ukora ibikorwa byawe nacane ko bitanguriye mu gihugu hitari icu Burundi ariko ukabandanyishamo ingufu niki kintu cakupushinze bavuga uti je vraiment ko biri kose apa sasa nataka nipambane uko biri kose mbandanye na cyane cyagupushinze gutuma winjira neza winjirira mu runo muziki wa tradi ugiye kwinjiriramo ikintu cyagupushinze ikintu cyaguteye intege umuziki ni strategy ndabizi nihinduka umuziki burya n'umuziki nyene ukuri kose ku muntu we w'umumiziki ngo yavyumvise tugira ihinduka mu muziki rero urashaka kuvuga ati je ko dufate nk'umudandaza arashaka kuvuga ati ko ndadandaza itomati burya zonyine burya nzanye ibitunguru ntibonshorera rero guhinduka nk'uku nta banga rinini novuga ngo mfise ngo mwamabanga ngo nosumbya abandi wapi ahubwo ni challenge
kabisha ya ndawujemwo inzi ico nje kukoramwo hariho nkuko abimbaje n'igiki cyagutumye woje hamwe nuko uyu muziki wa tradi nturi kurinjira ntiwo kwinjiramo ikibambi cyacu cyose na wabivuze yuko nturimo benshi nabo biri musanga bakwepa ukuntu bivanye nuko umuziki uragora je nanje nje kuharanira kuko je amatwi yanje nkikura nakuze numva imiziki no ku radio y'u Burundi haca kwa matradi n'uno mwanya naho kumviriza radio y'u Burundi ari nayo radio y'igihugu nyina wandi maradiyo ntihohera umwanya batavugije akaziki ka traditionnel kandi twese twinspira ku bantu bahise inspiration tuyikora ku bahise rero ni kubera kino tutobikora nabyo simvuze ngo ngiye kuzimirira muri trad ngiye gukora umuziki wa trad mugana aho narindi naho nyine nzuza ndaca ya ibintu nk'ivyo mugana asanga muri trad niho ngiye gusoroma nkasoroma nkabona birakunda nta mwanya nzotakaza nzokandanya n'iyo trad kabisha bidashobora yuko izindi ntuze nitazishoboye nababwiye yuko ni nawe ngo tugende kabisa hip hop tugende nibyashoboka ni naci tuzozivira murabyumva neza yuko MC Kokoriko mu myaka 2 ubona hejuru cyane hejuru uyu mwaka turi muri 2023 tugeze mu kwezi kwa gatandatu tuko turinjira amezi nkaya uyu mwaka niho tugiye kubona ibikorwa byawe cyane tuzobona mwaka uza wapi uyu mwaka mwaka ikiniri ncika ndabanze ndabakore mu mifuko na mwebwe intererano ya mbere nzoyikura kuri no televiziyo Ndufacom TV intererano ya mbere sponsor nzoyikura kabisa turaharuka ngo kibandanye bigenda neza kandi mu byukuri wiyumve neza wiyumva amahoro wiyumve free hano muri Ndufacom dukunda impano dukunda abantu bariko bararuka cyane dukunda impano ziko ziraruka mu byukuri hano wiyumve nk'umuhira asante sana wavuze ati mu myaka 2 ubona hejuru bro tubiragize n'Imana kandi ubwaje ndiyumva mu yuko kindaje kandi azobimenye ducisha gatoya akantu ya je kwa kunyene ko ya muri tradi nabibemereye ko nzoza mugabo muri kano kanya reka ndabwiye saranganya turonka yo kugira dutana usaranganya tuje kugibisa yangana usaranganya oyu no musi ho turanganya usaranganya kuyawe nawo kurenganya yesa ibintu n'iki atari sana umwitege mu mezi atari menshi mwabibise yuko icita mu ncika neza katari mu mezi ya caya kure cyane muga kandi n'abandi sinogera n'abanyohereje ducishiko n'aba baraperi babandi nafashe peni ntanguye kubandika abavuga bose sinkora ndahomoka nimpeza liste zoca ndabamanika ntubona byoroshye ariko bizoguteza ingaruka biguteza impanuka amarira zatirereka maniga punguze ni usnitch mnongea kama mabichi na mazuga kwenda church laundi hii lazima mutakubali yoyote simu free nafunga na kusali ola jewe nje nk'isabune nje kuba mesura ngarutse ndi doctor nje kubavura bye mutima yatikiye kilimiti mbazaniye mbateri biso hatari sana bro yeah karibu sana Bujumbura nyeshi bro karibu sana mu muziki asante sana bro jewe ndabivuze kuri no genekerezo ndabizi yuko igikorwa canke isanamu izoguma ingaruka mu masanamu azoherekeza MC Kokoriko mu bikorwa bigiye kuzobandanya biza n'inyuma y'umwaka ndabizi yuko isanamu izoguma ihaca ndabizi neza yuko iyi mpano Kokoriko igiye guhaguruka no munsi ni impano ikomeye cyane mu cy'u Burundi mu mwaka umwe mu myaka 2 bazogaruke bambaze bro bazogaruke bambaze hari impamvu mvuze kubera ko ndabizi yuko iyo umuntu yarutse guyanga umugume haruhande kubera ko imbere haba ameze neza imbere haba ari fire wa wundi azumenga ntabirimwo biragoye ariko uyu ubonye umuntu afise ishaka nk'iri ndiko ndabona muri Kokoriko mu byukuri je ndabona ko
mbere haraharuye mene je nanje ikintu nkunda ndakunda umuntu antera intege sana buriya je umuntu nahatonse ngera ngo avuge ngo fukama ngo usengere mba niteze yuko amajambo yiwe meza bari kuvuga abari umutimene niyo mpamvu bugiye ubonye ibintu biriko biranka subira inyuma urebe ko atabantu wadekoneye bari abantu bakuvuga fo burya niyo masengesho yawe bari kuvuga fo ari benshi Imana irabumvira ko bavuga ati wa mutipe aradekonye wa muntu wapi ndakeshe abantu usanga bariko bakuvugana n'Imana irachinzira kabisa rero ndagushimire sana mani nishimire cyane gose Ndufa ego uko nibaze ni nshasha kuri wewe icyo ngiye gukora nuko link zayo kabisa yuko support nzorona ukambere muri interview nkoze yanjye asanga cyacu ndikore kuri notif kabisa nibaze ko nzokwama naenda yigendera support nzoronka nga support nanje abantu banyemanje basohaba kabisa urumva yuko ibindi byose bigiye kuzokurikira bigiye bikurikira Ndufacom ya kabisa muheza gigwe asante sa bro jewe rero byari byanyanse mu mutima byari byanyanse ndavuga ntibasha ndamusanga Muyinga ariko numva uraje ndavuga nti kubiri kose uyu mutama umusaza jewe nemera nkogenda tabonanye nkogenda tutayaza nshashane tutayagiye ku rubuga abantu benshi baduhuzi ko ku rubuga abantu benshi duhurira ko tukayagira ko ni muri Ndufacom TV byari kumbera nabi nari kwiyumva nabi iyo ugenda tutabonanye. Okay, merci sana bro na Jesse nari kuryoherwa turetse no kuba tubonaniye no mu kazi nibaze yuko nahandi cyo kuhabonanira kubera twe twarabaye inshuti kuko ibihe twaba bro waranyakiye neza Muyinga. Asante sana ebana uramfuka kabeho nuko byari byakanya gato ariko byagenze neza cyane byagenze neza twakira muri MTID hariya ibintu byari meze neza cyane. Yes, bivanye rero n'ukuntu wanyakiriye jewe vraiment ntitwabandanye ikiganiro wicaye. No, nibishoboka vraiment. Ukibona ati mpaguro ko ntembereze. Tumaze ndakwereka ukuntu iyo bishika nkagara mene nkakubwira ko ntegerezwa kuguma nicaye. Ya vraiment barikungera. Je nanje mene ngira niga ingendo yanyu hino mu muji mene muragara sana mene. Ariko kugara naza kari ku muntu. Kugara ntiyaza kari ku muntu. Kandi si bose ariko kandi kugara si ibintu vyiza si ibintu uvuga ngo ni ibintu wo deposa muri save vraiment ukashira muri save ngo genda gara amagucironka kazi mbese mene je yuko abasani b'u Burundi hariho inama bahora bajemwe yo kugara kuko bose ariko uko biri kose nta kintu bikuzanira uretse yuko ushobora no gukorera ku kugara bikagaruka ataningaruka ataniterambere bigushikanyeko ahubwo bikakushusha chini kwere rero naza yuko nakuvuga nti vraiment warakoze kunyakira ntiyandamutsa n'abantu bose Muyinga amahoro cyane abantu Muyinga mwarakoze cyane abasare baho ba mpati bande bana ndabibuka cyane twagirana ibihe vyiza Muyinga kubera iki tuko tubona impano nziza nkuko Muyinga kubera iki tuko twakora impano nziza nkuko mu bisanzwe ni mihezagiro ko mu ntara zose zari zigize Burundi Muyinga ntitwari tuvyutse kuko twari twarasinziriye nayo yari asa egarakora mugasa ntwari yagiye uravye baye ni DJ bose nuko abastari twari dufise urumva ntibariko barakora muga muri kano kanya mwahagurutse kabisa upcoming tugira tuze fresh ugira Muyinga tuyambike nkuko nakubwiye ni Afcast boy Mungo boy kabisa je ndi ku mpande zose mene ko ndi ku mpande zibiri nkuko nabikubwiye kuko mama n'umunyengozi kiretse ko papa ari we ari umunyamuyinga tumari Mungo boy Muyinga gusangayo ingozo hagusangayo gusa kandi nuko nakuri ingozi Muyinga ndahamaze igihe gito abanziho Muyinga ndiko ndakwizaho imyaka 3 kuhaba ko sinahabaye nize ingozi
niho nakuriye ego rero novuga ko ugiye kugaragara Muyinga muri iyi misi yavuba muga gusa mamuko novuga ko amamuko yanje ndi umunyamwinga ko papa umuntu yamuke yo ego yose ava cyane ko umwana atabubanye na mwana ngo nuwasi gusa muri industry men bitega ibintu bikomeye cyane gose uko sinje gufyinata nje guturira nkuko nayo kubwira ndana bomore nyene urabomora fast man sindabatinza mu makorosi baye baragara abantu rero bagiye kukukurikirana bakwitege ku mbuga izihe canke umuntu ashaka gusupportinga ndabizi ko ababose ko baturaba bakakurikirana izino mpano ari abantu mu vyukuri nubwo tuvuga ngo araba supportinga arabusanga supportinga akagerageza akapushinga ibintu kagenda neza bashaka kuronka gute no kuvuga yuko imbuga zanje zose izo bari kokoriko OG kiretse yuko nari nakubwiye yuko izambere zawe ari bazigiriye fo hariho izagiye mu nzira yo kusubizwa kubera ubwa mbere nari muri management nkitangura hariho abariko barabimfashamwe aribo basigaranye imbuga zanje nka Instagram na YouTube byose bifite umutanzania yarabibrotse ubu ngiye guhera azelo mugabo ndazi yuko izo trading ngiye kuzana nizo zizotuma n'ubundi nsubira gukoresha inguvu nini rero imbuga zanje muri kano kanya hariho account nshasha ndiko ndakoresha kuri YouTube ugiye ukandika kokoriko OG nta bikorwa biriko vya danje ariko babe baraja kugira babe baraja kugira habe ariho barindirira ibikorwa ko ndabizanye platform zose bazobona ko ibintu bimeze fresh kabisa tugiye kwitegura ko zino mbuga benshi barahuruduka burya kuyifungurira n'ubu nyene no kugurura urubuga muga hari ikintu gisabwa rya nitongo rirasabwa ko ziza zimeze fresh rero imbuga tugiye kurondera nayo dushaka imbuga zimeze neza fresh ntituzohera azero muzozibona imbuga zo zimeze fresh tuziyaranja tuzigure ko urubuga nitongo men yes ndashaka bivuge neza amajambo atomoye bumve neza ko ata management ifise gango umuntu ashaka gufasha umuntu ashaka kuzamura cyangwa uzamukana n'impano yawe urafise management cyangwa ntayo ufise mu bisanzwe management ndi kumwe nayo no musiko koriko arigenga kujya umuntu amukeneye ashaka kumuronka cyangwa je ndigenga mugabo ntoce wumva ngo upfa kuntora uko nyene naho bushaka kumfasha hari umuryango ushikiramwe okay sinogwa mwibarabara men gusa ubufasha ndabukeneye bien sûr kubera nanje nizi impano ye wanje sinoca nidandaza nk'imara ya bro umuntu azokena ko twokorana azonyegera twicare hari undi muryango azonsanga mu bisane nta management mfise muga kuba ngeze ngaha bisigure yuko sindi ngaha kuko nkuko bisanzwe oya kabisa naho wowe ushaka kumfasha hari undi muryango uzukicara nawo bakamenya yuko ndi muri management ko benshi abantu bubu binjira muri management batazi ico bagiye gukorayo mugajero ndazi ico nabangiye gukorera management nico gituma sinoyita hasi nanye sinshaka yuko yoza kunta hasi nshaka ibintu biri quality ko nawe uvyumva kabisa turangiza kino ganiro ebana umwanya utubanya ukuntu twari guma tuyaga kubera ko nacecene yuko umuntu ayikayaga nundi bavyimvamwo bose tusange ibintu bimeze neza bro umeze neza gose telefone nanazihimvye man nibisanzwe ni tablet hatari sana turangiza ugira akajambo ubwiye bariko badukurikirana mu Ndufacom abantu bose bariko badukurikirana nk'akajambo kanyuma tagira ni igano cizo asante abadukurikirana namwe muri abantu b'abagabo kandi mwe muri aba boss like zanyu share na comment mutibagira kugira subscribe kuri Ndufacom company kugira ngo mubandanye mubona ibikorwa vyabo bameze fresh n'abantu bitanga ariko nanje ngira ko nshimira abantu bose bari nyumanje ariko baramfasha Mc Sound Ngozi muri Victory irambire hari boss bitwa Santos aka Junior nawe nyene wiyumve kuri good uri umuntu mwiza abo naba boss bagena baramfasha hariho Oscar uyu Oscar wewe afite na company yiwe ngaho yitwa Spare Consulting ibiro vyo biri ngaho muri Mize Viva nawe Imana iguhezagire sana ko nawe aramfasha bya 4 yana amfasha sana kabisa abantu rero noshimira ndi benshi cyane gose mugabo hari n'abavandimwe nkaba Amza n'abantu benshi noshimira mugabo gusa cyane kuri wowe ufise Android ntoyipfisha ubusa kiguma wasacinze faster
ndufa urebe ibintu iri kirakora n'amateka n'amabara ebana kweli kabisa kabisa bro tukoranye igane kimeze neza cyane ndagushimire ebana asante sana nishime cyane gose ko yakiriye unantembereza mu kayaga ngaha ni kabisa kabisa abantu byari kurangira haje ndani gyoto rya nivyo ari kurangira ndabibutse ko ushe uri Bujumbura ebana ni hatari sana tumaze iminsi turi muri joto ebana ndugumba hatari cyane ariko ibintu bibandanye mera neza kubera ko twarigeze no kuba turi mu kabeho nshimira abantu mwese mwakoma tukurikirana Ndufacom TV online yari MC Chalom na mfise tumire hano ni KOKORIKO OG kabisa kabisa umuntu atavyorosha mu mwitege cyane ndabashimiye mwe mwese twari kumwe mbashimira ukuntu mwabanye natwe isegonda kurindi inyuma ya kamera yari umusaza gwa insazi zimusaza gukora amasanamu meza ni Larry Keys ni Ndufacom TV online so tubana n'ikindi gihe ducike n'ivyaha ciao ciao shalom ja bless man